Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda mwahazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati: nimwame mwibanga abantu kuko bazoba kwegera mu manza bakabakubitira amasinagoga yabo, bazobajana imbere y'abatware n'imbere y'abami muhogwa jewe, muja kunyemeza imbere yabo n'imbere y'abapagani. Yamara umunsi babakweze ntimwiganyire mwibaza ico muza kuvuga, muzoca mukironka ako kanya nyene, kuko atari mwebwe muzovuga, ari mutima wa so wanyu azobavugiramwo. Umuvandimwe azotanga mwene wabo ngo bamwice, umuvyeyi atanga umwana, abana bagarariza abavyeyi babo babicishe. Muzokwankwa na benshi ari izina ryanje babahora, yamara utazotirigana gushika apfe niwe azokira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nkuko twatanguye tuvyibutsanya kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 26 tukiri mu mushuhira w'akanyamuneza ka Noeli, turibuka uyu mweranda Stefano canke Etienne, ariwe mu maratiri wa mbere yakurikiye Yesu mu nzira y'umusaraba, agaheza akemera akamuha ubuzima bwiwe bwose, akemera gusesegwa amaraso hakumuhemukira. Turumvise mu gisomwa ca mbere ingene vyagenze. Asanzwe yari umudiyakoni. Abadiyakoni ico gihe bari abatorewe kunganira abatumwa cyane cyane mu gikorwa kijanye n'ivyo kuringaniza umuryango w'abakristu, bifatiye na cyane cyane kukuraba kugira ngo ntihagire bamwe usanga ko bariko baratangura kuba benshi, usanga bibagiwe, kuko birashuka sanga hari abantu mu bandi usanga bataseruka cyane, batigaragaza gose, batarimwo ingabirano nogira ntizo kuboneka n'ingoga zituma umuntu aboneka gose imbere. Ugasanga rero iyo abantu bari mu kigwi c'abantu benshi, ugasanga baribagirwa canke n'abandi bose dukengera, babandi bose batagira aho bavugira, babandi bose umenga n'umuntu aciyaho nta nuwamenye ko yaciyaho. Kugira ngo mu muryango w'abakristu ntihagire uwo usanga mu rukundo rw'Imana yibagiwe kubera ugwinshi rw'abahari, bagaheza bakitwararika mbere kuraba bonyene batagira ikibitwareka, kugira ngo ntibahave basanga umenga babaye nk'abantu baruhebwa mu bandi. Uwo mwitwarariko utegerezwa kwa muranga abakristu. Niho hari nogira ntimbere nogira nti ishingiro ry'ivuka rya Caritas. Sinzi ubutumwa bw'amakaritas yacu mu maparuwase ingene tubwitwararika, ingene tubushiramwo ingufu zidasanzwe nk'akaryo kugaragaza vy'ukuri urukundo dukunda Yesu. Ushobora gusanga yibagiwe hagati yacu, kuko abantu burya dufise urukundo runebwa, turakunde kujana n'umuntu umenga arasesuka ameze neza, ntacaja kugoza, ahubwo umenga arakuzaniye, ugasanga umenga ujya wundi nawe ahamagara urukundo rwawe ngo rujabuke gwitange, ugasanga umenga ntunonokewe kuja kumwakira, ugasanga bigusaba kwirengera. Hari ivyo usanga rero kumbure rimwe ushobora gusanga n'umuntu umwe adashobora kwishoboza, bigakenera gukoranirwa n'umuryango, ikaba indinganizo y'umuryango kugira ngo umuryango wose, kuko bose badashobora guca babikora, hakagira abaseruka bagafata mu minwe ubutumwa nk'ubwo, bagaheza bakaronkera mbere umugisha n'umuhezagiro mwinshi umuryango w'abakristu. Kuko vy'ukuri ibi nimba mushaka ibintu bibacira inema gose nyinshi imbere y'Imana, no kwitwararika abantu bagowe n'urukundo rwa Kristo kubera Yesu. Kubera Yesu. Haranga bamwe basanga gusa tuca dutwagwa n'ibintu vy'ibiharuro vya cyane, baratubesha barakubesha, nivyo nubwo bakubesha aho nyene bakubesha niho bagwaye.
mwereke ko akubesha, umwereke, umufashe kumbure gushobora kubona ukuri ko mukiza. Suko ambeshe noca ndamutererana. Hari umweranda yitwa Ambroise yabaye se w'umutima wa Saint Augustin wagira ati je préfère yuko abantu bombesha hakongira umutima uri indifferent w'icumbati kitadonoka chama ciyugaraniye gusa nogira nti mu gusanga umuntu yikunda ibiharuro byose bigaruka kuri we, kwicungera kwa cyane bikakunanira kumva uwundi ari munsi ya wababara gose kugusumbya wewe. Ivyo bintu birashobora kudushikira, birashobora kudushikira iyo turiko turi bukaberanda nk'aba twese twagira ngo yo bari ntore, nivyo bari ntore, ugabo no kugira ngo nawe ushobore kuba intore y'igihe cawe aho Imana yaguteretse. Ubwo nta muntu ariko arababara nabi urengana wirira maraha wibera mu bintu vya beyikari wewe n'akazu kawe na clôture ugashiraho concertina ukagira utishemesha ntihage nuza gusaba ikintu ngaho nabirondeye murorera narirutse naratunutse mwe mwari hehe mwamihimbira imwe. Kengurukira Imana ntiwigira umuhinga kuko hariho benshi nabo nyene bipfuje bagerageje mugabo kumbura ubuzima uko bwari hafi yabo butaborohereje atari ukumenga nabo bashaka kumera gutyo. Kwamana urukundo gwemera kwigora rimwe rimwe rugaha ikibanza uwundi nico cibutsa, nico ubu buzima bwa Stefano butwibutsa mbere umuntu akacumva nk'ibanga ministere y'urukundo. Ariko nko nako ndabivuga rero bene ubwo butumwa bukaryoha bukaba bwiza kandi bukaba efficace. Nitubukora umenga tugomba gusa kwiyeza gatima nahaye umwana wo mwibarabara mugabo umenga wagize unyarutsa nivyo kumbure vyose ntiwo bikora mugabo nk'aba bana bibo mwibarabara baratera ikibazo umuryango wacu, umuryango w'abakristo atari umuryango w'abakristo gusa, umuryango w'igihugu cyose, igihugu cyose. Les services sociaux z'igihugu cacu zikora gute? Meruka iburaya mu gihugu kiri hano naragiye gose ndavuga naho abantu naho badasenga hari ahantu baturusha kwegera Imana. Umuntu barumva yuko ari umuntu w'umuryango wose w'igihugu cyose, umuntu wese yifise barafise ico bamukurako kugira ngo ko adafise umwanya uko usanga n'abantu bari ko bariruka mu bintu by'inyungu zawo, ko adafise umwanya uza kwiruka gutabara, hari habandi hari ubundi buryo leta yaringanije bwo kugira ngo itabara abo bantu, kandi by'ukuri ubwo buryo bugakora ivyo. Uyu munsi nuko tubwegeranya bukanyikira mu mifuko y'abantu bamwe bamwe tutamenye bunyikira, bigaca intege abantu. Ivyo nivyo bigoye. Dusaba umukama twarinjiranywe chers amis bavukanyi banje mu gihugu cacu, twarinjiranywe n'umugera mubi w'ibintu vy'ububeshi, amanyanga, gucanamwo uruyeriyeri gushobora kudeturuna kandi nta kibazo kuko bose niko bagira. None tubeho gutega pati nuko mwe mwise mu kubaho tuzocika imihimbiri twese igihugu cacu kidufane turorera kuko tutakimenya gushingira. Turahenda Imana ngo twayishize imbere mugabo hageze imbere y'ibintu bimwe bimwe ntibikibaye imbere tukabibwira tuti buratonze hari inyuma dusura gushira imbere hageze igikorana canke hageze igisabisho cy'ibikogwa mugabo rugeranye ko byari inyuma gato mukama hakora ubundi bwenge, hakora irindi diri. Ivyo bintu igihugu cacu cagwaye nk'umugera ugoye, n'abapatiri basigaye badusaba biturire, patiri bakamwubahuka usanga bavyita ngo nagafanta. Iyo utasanze mbere nk'umuje gusaba ikintu gikomeye akamenya konte yawe akagushira devant fait accompli akaba yamaze kugushirirako
uyu muntu yashize amayara kuri konti yanje ni ngo mbe ngo ntacyo wabonye. Ni kuvuga yamaze kugushira imbere y'ikintu, murazi umuntu yamaze kubona amafaranga iwe biragora ingene usubira inyuma. Mugabo ufise umutima ukomeye nk'uwa Stefano uragira uti kubwa Yezu ibi bintu bisubiza inyuma, bishyire aho bitegerezwa kuja. Uyu munsi ukaba uri kurumviriza ijambo ry'Imana ukawahura ukora gutyo, genda uhindure ntuzobuhimbaje umunsi mukuru neza wa Noheli, ntuzobuhimbaje neza Stefano. Kuko ari gihe twibaza yuko benga turariye biraheze, mugabo gasanga hariho ubuzima bw'abantu benshi turiye, kuko uriye ku nyungu rusangi uriye abantu benshi cyane. Sinzi kizodukiza uyu mugera. Hari igihe bamwe muranibaza abantu bakuze babona mu ma service muri administration abantu bagororotse, umuntu akakurangurira ico utegerezwa kuko nabazi ko agitegerezwa imbere y'Imana n'imbere y'ubuzima bw'inyungu rusangi ya bose. Ingene uyu munsi nibaza ko benshi baba bagwaye ama hypertension babonye igihe kiza nk'ico. Mugabo ni twese dutegerezwa kuraba kugira ngo aho tugerereye, aho tuba, ivyo bintu vyo gucanamwo, ivyo bintu vy'utunyanga tugerageze kuza turaraba ingene tuvyikiza, tugarukana umutima wa honestete mu bwenge no mu muzirikanyi. Niko gusenga Imana mukuri, gukorera inyungu ya benshi. Stefano agapfira inyungu y'ubukiriro bwa benshi, amaraso yiwe akayafatanya na Yezu Kristo, hakazobonekamwo uwundi mweranda komeye yitwa Paulo. Paulo azokwama yibuka iki gihe kigume kimwibutsa kimunagura mu Mana. Hari ibimenyetso dushobora kubamwo mu buzima bwacu hafi y'abavukanyi bacu ku buryo kibabera ikimenyetso cyama kibakiza. Ico kintu ndacibuka uyu muntu akimbwiye naratwenze ndahwera, ambwira ati Pati, kubera uko ndakuzi n'ingene wama uri kurankarira ngaho hantu, vyarashitse namaze gushika mu ihoteli umugabo yantumiye twajanye yamaze kugara, yamaze kuzita, nanje ngire ndazite, womenga ndakubonye ahantu ku ruhome nk'uko umenga uri kurambwira uti ugira ibiki. Yasohotse yuguruye hoteli yiruka, so uwo mugabo aribaza ati mbafashwe n'ibisazi. Kubera ko kamenyetso gato ushobora kuba hafi y'uwundi ntumenye igihe, kubera yuko uzi ko wakabayemwo mu rukundo rw'Imana, ntumenye ko hazoza igihe kagakora ivyiza utabizi. Iyo atabimbwiye navyo nari kumenya. Dusaba Mukama rero kugira ngo mbere ntiturindire ko ducika ibimenyetso bihanitse, mugabo mu rukundo rwiwe uko tubishobora kose tukagerageza gutanga urukundo rwacu, kandi rwa rukundo rwitanga apana rumwe rusanzwe. naye azagira ati ngo ivyo n'abapagani barabigira, none igibukuzi kicagatangaza. Ukunze uwo musangiye amaraso, ukunze uwo musangiye umugambwe, uwo musangiye ubwoko, uwo musangiye intara, nta kintu extraordinaire gihari. Uzo bubaye umukristo gose nk'ubu ubona umenga imitwe yatanguye gushuha, nimburi mbonera kure ugakunda icuma c'indege ukakigirira neza, nimburi icuma c'indege ugakunda umudede w'indani ukamuhezagira ukamugirira neza, igihe cyose biguhamagaye aho Mukamara kubona akavuga ati godo uri umudede wa vrai w'umwana w'Imana, uri icuma c'indege ca vrai. Nimba uri umuhutu wa hehe ukagirira neza wa mututsi uhariya mu Rutovu, cyangwa nimba uri umututsi w'ibururi umwe nyene yiyumva ngo yiyumva ko bivuga, ukagirira neza umutwa wo hariya mu Camazi sinzi hehe, ukamwakira neza ukamuha ivyo yarafitiye uburenganzira nk'umwana w'Imana, nk'undi muvukanyi wawe mu gihugu, ico gihe Imana izovuga iti wewe urabaye nka Stefano. Urashinze naho umenga n'ikintu gito cyo mu buzima busanzwe,
mugabo nico umukama yarayatubwiye ati mukuza muri Emmanuel nashimye yuko mudafata ubuzima bwanyu busanzwe nk'ubuciyaho ariko ko aribwo naje kugereramwo ngo ndabuhindura ikidasanzwe ndabushikane mw'Imana ubuzima bw'umuntu bushike mu Mana nabwo Imana ishike mu buzima bw'abantu bwa misi yose natwe ubuzima bwacu bwa misi yose butagatifuzwe buterugwe butegwa iteka ry'uko Imana ije kubugereramwo umukama arashaka kubandanya yigira umuntu aciye mu isura yawe mu buzima bwawe mu buzima bwanje muri imigenderanire ya misi yose dusange y'ubuzima bwa misi yose kugira ngo vy'ukuri ubuzima bwacu bwame buba nk'ubwa Emmanuel no kuvuga Imana ikaba kumwe natwe iwacu hakaba ku murambi w'umukama amen.